Hati ikosa rikorewe umupivo wa Dynamo, ikosa rikorewe umupivo wa Dynamo. Hano twaje kwifashisha umumenyereza wa Gymkhana akaba ari Arsene Furanzima kugira ashobore kutubwira imikenyuro iriko irakoreshwa n'aba bamenyereza babiri bagenzi we. Senyo uramuzi muri Dynamo, Elvis Hakizimana gafise uramuzi mu Runani, Arsene Furanzima wa Gymkhana nk'umusesanguzi, tubwire match iri kuribana gute ya Dynamo n'Urunani? Match ya Dynamo n'Urunani ikintu ca mbere cabaye determinant kwabaye kuba ukuntu binjiye muri match. Dynamo ukuntu yinjiye muri match bashizemo abantu ubuheruka batari bakinye neza kugira ngo bashobore kugira confiance uhereye mu ntango z'urukino. None rero biraboneka yuko cyane gose bari bamijije kuri defense, biragaragara yuko bari bize ibyo Urunani rwabatsindiye ko. Ugerageje kuraba babujije abamenere babo kugira ngo badevelope jeu yabo, bagerageje kugira ngo bababuze d'entrée match gitangura. Bafashe umumenere wabo Boisi, umumenere w'Urunani, bamuhereza amayo kugira ngo amudefande ko, bamuhereje amayo kugira ngo amudefande ko yamwatse imipira itari mike. Novuga ngo byamutumye ava muri match, byatumye ava muri match bigatuma adasura gukinisha neza abakinyi biwe. Dynamo rero ikaci haronkera akaryo kuko batakaje imipira myinshi, bagiye baratakaza imipira myinshi, ariko iyo mipira bakayitakaza ntinavemwo. Urunani nagwa amashuti ntanarukundire kugira ngo bashobore kugarura. Rero novuga ngo nico kintu nyamukuru cashoboye gukunda kuri Dynamo. Defense iri aggressive cyane gose, bababujije ku developer jeu yabo. Urabona ko umumenyereza Elvis yaje gushiramwo umukinya atari yigeze yinjira na gato muri match, Malik, kugira ngo arabe si nawe amashuti yiwe yomukundira. Aheje gushuta amashuti abiri ya 3 points. Nibaza ko bibagarukanye muri match ku rugezo rwiza. Ego twabonye yuko no munsi Dynamo yorohewe, mu misi heze Urunani nirwo rworohewe, biva kuki? Nico ciza c'ama match en série nkaya turiko turaraba, usanga abantu bakina match irenga imwe. Ikintu kiryoshe muri vyo nuko abamenyereza bararonka umwanya wo gushobora kwiga ivyakunze, ivyagenze neza pour l'autre équipe, bakamenya bati mbega turakosora hehe, turongera kwiki. Rero novuga ngo nico gituma uno munsi Dynamo bisa niyorohewe mu ntango z'umukino, kuko bari barize ivyakunze kuri Urunani, hama baragerageza uburyo bwose bashobora baragerageza uburyo bwose bashobora kubafata. Novuga ngo nico kintu nyamukuru cyashoboye kuba kidetermina yuko ama match atagira usanga imwe yorohego uyu munsi ugasanga iyindi nayo ntiyorohego urundi munsi. Rero nibaza yuko nico kintu kiriko kiragira. Urabona ko Elvis yavyize araraba, nico gituma ubona agerageje abakinyi batari bigeze bajayo kuva muri match ya mbere, kuva muri karta ya mbere, ariko arabagerageza. Rero nibaza yuko urabona yuko Clark ahejeje kwinjira, Malik yarahejeje kwinjira, kandi ubuye ugereranije naho byari byatanguye mu karta ya kabiri yatanguriye. Ubu urabona yuko bamaze gukura amanota atari ashika kuri 3. Dynamo nayo iri kwirabura ama solution muri attack. Novuga ngo kintu kiri determina nico. Urakoze cyane. Two kwitega ko Urunani rushaka kugaruka mu rukino muri remontada. Remontada amanota 27 bari babasumbya, biragoye yuko bayarekupera, ariko nibaza yuko basket n'urukino aho ibintu byose biguma bishoboka. Nibaza ko n'ubu biracashoboka kuko nabandi bayashizemo muri kartan zibiri, nabandi bashaka kuyakurayo muri kartan zibiri. Urakoze cyane. Ni Arsene Furanzima umumenyereza wa Gymkhana, akaba no musesanguzi. Amanota 3. Dushime Clark yizewe n'umumenyereza Elvis. Batari bigeze bakina kuva muri karta ya mbere. Neza cyane. Nico gituma nakunda kubwira ntiyabibonye, ubu yahinduye abakinyi, yiyumviriye bashasha, yuguriye bench yiwe. Iyo system ni yahe Urunani kurakina? Muri defense bariko bakina defense ya man to man,
ariko babaye plus aggressive. Kare ntibariko baraduga ku bantu bacunze nka kuriya, kare ntibariko barabadugako, ubu rero bariko barabadugako cyane gusumba uko bariko barabadugako bwa mbere. Kandi urabona ko Dinamo batanguye kuza barahusha amashuti yabo aho yari yabakundiye. Kare nta muntu yari yigeze aronka open shot nka kujya hama ngo ayiswate, ariko ubu rero urabona ko batanguye guswata kubera ko peut-être défense ya Dinamo iri très agressive, iri plus agressive gusumba uko yari iri mu ntango. Urunani defense y'Urunani niyo mvuze. Yego. Arakoze cyane umupira kwa Mayo. Martargey. Umupira urasohotse. Sibanyoni nta muntu numwe mutwara robo biva kuki nta nimbaga ni nafisi. Sibanyoni ikintu ca mbere gituma bigora kumutwara umupira, Sibanyoni afise amaboko maremare, umuravye neza afise mu gifaransa ico bita envergure niniya, asa amaboko maremare agacagira na timing nziza yo gutora amarobo, akana ataekra yagize ata kintu na kimwe. Ego arafise amaboko maremare, asanzwe ari muremure gatoyi ariko arafise n'amaboko maremare. Ubu duhejeje kwa assista aho Dinamo eje ukura y'amanota Urunani eje ukura y'amanota y'Urunani ku busa bwa Dinamo. Ubusa bwa Dinamo 49-22. Ego. Abafana baragarutse. Ego. Twitege yuko kumwe abafana baha zone 5 2013 aribo batsinze urukino rwa Espoir bishoboka kuri no match ya Dinamo. Izi match by'ukuri bose basa n'abanganya nivo kandi basa n'abakomeye bose. Rero ikintu gikuru nuko nugusura kugaruka muri match kuri ku ruhande rw'Urunani kandi abafana bariko babifashamo neza, ariko niyo n'abadinamo nabo batacika intege turasubira tubone match nabo nyene basuye kwikangura. Basketball ni umukino w'amarun aho ekipe imwe yose izigishobora kuza zigenda zirakurakuranwa gutsinda. Nibaza ko ari uko muri rusange, nibaza ko ari uko bimeze. Hasigaye ko Dinamo nayo isubira kwivyukiranya, nico bituma umukoca aciye afata tamor kugira ngo arabe ko yohagarika run ya Urunani y'amanota 8 ku busa. Rero bimwe bavuga ngo bamwe bakera ku muranga bandi mwijoro barabesha. Nibaza yuko haba harimwo ku exagera, ariko usubiye ukaraba neza urabona yuko by'ukuri Dinamo atake yabo niri kwirasubira gukunda nkuko yari kwirakunda. Byerekana yuko atari kibazo cyo gukina mwijoro ngo niho bibakundira cyane wapi, ariko nuko Dinamo Urunani rugize ajustement muri defense yabo baba plus aggressif, bituma bitoroha kugira inuze, bituma bitoroha kubagira kubataka. Je kubganje kubera ko umumeneur principal bafise ni Boissy nawe akaba amaze gukora amakosa menshi. Ubu nyene nibaza ashaka kuba ronse disqualifiante kuko nimba naravye neza yari yamaze kuronka technique ya mbere, ubu rero ahawe technique ya kabiri ituma ndasubira kugaruka mu rukino. Brighton nawe uno munsi Boissy birarangiye, Boissy birashobora kuba birangiye, ariko sinabibonye neza, ariko Brighton nawe ntivyari vyamukundiye nkuko vyari vyamukundiye kumbure mu mamaci y'imbere. Rero nico gituma Clark aciyaza aciye yubahuka umumenyereza gushiramwo umuntu atari yagize ubwa mbere kugira ngo agerageze nawe amurabe yuko yoshobora kugira icagaruye mu rukino. Amanota ya mbere ya Dinamo muri iyi carton kubera ko iyo umaze kuhaca defense yose ikiba destabilize. Ikosa rya gatatu rya Otobo kandi yariko aragorana cyane gose ndani, ubona yuko Maxara mwegereye kugira ngo amuhumurize amubwira ati bandanye ugira, kuko nibaza ko amanota atari make muyo bashoboye gutsinda yavuye kuri action yinjije amanota menshi kuri Etienne Tametonge muri match yero. Kweri Tametonge nahatsindirwa ko menshi aguma mu kibuga. Tametonge ni bya bindi by'umumenyereza abagufitiye icizere. Tametonge uravye neza, Tametonge n'umuntu w'umuscoreur, n'umuntu agerageza cyane gose nkuko Malik nawe ubona n'umuscoreur aguma yinjiza amashuti ya 3 points. Rero nibaza yuko icambere kidetermina umucoach kumugumizamwo nuko abaze ati kumbure uyu muntu nkamuha umwanya akabandanya afise confiance nk'iyo yari afise,
ikintu kiza gukurikira ni ikihe, arashobora kubyuka umwanya n'umwanya kanshirayo panier ntiteze. Okay, nuko rero uzotsinda match zine azoserukira igihugu muri Rotubal. Ego Kanga Rotubal Elite 16 oya Rotubal mu gihe yabaye Dinamo hariho amahirwe yuko ishikira imbere gusumba aho yari yahereye ubwa mbere, nubwo habaye hinduka rya forma ariko ukaba urunani baca bahera ku ma etape matoya, nimba bizobera muri Tanzania navyo nyene urumva. Zone 5 ifisakaye kamaro Arsene. Zone 5 Zone 5 urumva nuko baragize bararavye, nibaza yuko impamvu babizanye Zone 5 ubundi bwo aya twita amahiganwa ya Zone 5 nuko Zone 5 n'aka karere duherereyemo ka Afrika y'ubuseruko, nivyo bihugu usanga bigwiriyemwo muri iyo Zone 5. Rero iri higanwa bazanye nibaza ko ari ryo kugira kuko barabonye yuko bal abantu barafise ikintu cyo guca bakinisha abakinyi bandi batarabaloko. Rero nibaza yuko arico gituma bashizemo yuko iyi competition iza kugira ngo bashobore kubandanya bariko barakina n'abaloko nabo bagaragare, kandi na FIBA nayo isubire kugaragara ku rugezo rwo hejuru. Nibaza ko arico kintu nyamukuru cabaye determina kugira ngo Zone 5 itunganya ya mahiganwa. FIBA igumi iri kuraboneka kuko buye BAL ni yindi organisation nayo yari yafashe ikibanza c'imbere, kandi abaloko ucusanga bahawe mu kibanza gito. Nibaza yuko ari yo kugwiza ama competition nka kujya muri football aba Coupe de la Confédération n'ibindi, nabo bagwiza ama coupe atuma abakinyi baguma bariko barakina ku rugezo rwo hejuru cyane. Nibaza ko ahanini ari ico Arsene. Urakoze cyane. Dinamo itakaje umupira, ikipe y'Urunani isa niyavyutse. Ego Maktarge ya tatu arinjiye. Birasubiye kuduga gatoyi kuko adresse yari yabuze ku mugwi wa Dinamo mu ntango z'aka gace ka gatatu. Turabona iri kwiragaruka kandi bariko barabimaximiza. Ubu bamaze gushiramo amanota batariko barashirayo barayashitsemwo. Clark yigenjeje neza kabisa. Mpira kwa Amayo Maktarge wapi? Prosper kwa Clark. Ija mipira nyaruka bayita transition. Ego ni transition offensive. Transition offensive kubera ari transition itwara muri attaque. Amayo agize action defensive nziza cyane, tutari tubimumenyereye ko kuko byari bisanzwe bimenyerewe yuko ari umukinya atadefenda cyane gose, umenga ariko ari reserve muri defense, ariko n'umunsi ndavya ama interception yagize nkaraba ama interception yagize nkaraba n'ingene ariko aratwara imipira abantu. Nibaza yuko ni ikintu kigaragara yuko ariko arafunisa ama effort meza muri defense. Urakoze cyane Arsene Furanzima, niwe twashoboye kwizera nk'umusesanguzi. Nanje ni Arsene Bucuti MC Babalao. 3 minota 3 amasegonda 5. Clovis Ridike tuandanirize urukino. Urakoze cyane Arsene, novuga ko urukino rugezaho nyine novuga ko ruryoshye cyane kubera ko turi muri karata ya gatatu. Hano bakwata kwasika ikarata ya nyuma guza muri kano kana bata 57 ko bata 37 arako arukino Arsene rumeze neza cyane kuno munsi. Nurukino ruryoshe, novuga ngo aho uno munsi bigaragara yuko Dinamo iri hejuru y'Urunani gusumba uko byari biri mu buheruka umugwi w'Urunani nawo niwo wari watanguye neza amuhezana neza, birananira Dinamo yuko iza
ariko ikintu cyabaye determina nibaza kindi cyabaye determina ku ruhande rwa Dinamo nuko uno munsi baje bari bafise cohesion irengeye iyo bari bafise ubuheruka aho twabona umenga hariho n'impari ku ntebe ya Dinamo ariko uno munsi bose bakubona ko bariko barasenyera ku mugozi umwe bariko barakorana nebaza ko ni facteur yindi iri determinant kuri iyi avance y'amanota 20 turiko turabona gushikaho urukino rugeze muri uyu mwanya. Urakoze cyane uvuga ko urukino ruvuga ko rudasanzwe kabisa kugeza muri kano kanya tuvuga ko ekipe ya Dinamo yaba yakosoye iki kubera ko barabarushije yari defense 18 uno munsi nigiki novuga ko ekipe ya Dinamo yoroshe ekipe y'Urunani. Dinamo yoroshije iki ndavuga ekipe y'Urunani kugeza muri kano kanya. Dinamo icambere babarushije la defense kubona ufata ekipe nk'Urunani irimwe abakinyi tubona bahari entreta bahejeje guhindura defense. Dinamo irahinduye defense ibonye yuko Urunani rusa n'uruteye imbere mu manota barahinduye la defense bariko barakina ubu bari muri defense de zone. Rero icambere nico nako ndavuga ni ikintu babasumbije gusumba ikindi nuko babasumbije defense babagize ko defense iri très agressive guhereye mu ntango z'urukino bituma badashaka kwitora bihereye mu ntango. Rero niryo rya mbere tubonye Dinamo ihinduye defense bariko barakina ubundi defense bariko barakina bari bagumije men to men kandi vyari vyabakundiye ariko biragaragara yuko muri uyu mwanya bahejeje guhindura defense kubera ko babonye Urunani rusa n'uruduze gatoyi ruriko ruravyura atake yago. Turahindiriye turabe na umugwi wa Dinamo nawe ingene reagisa bivanye n'iyi defense ya zone bagize ariko nibazi ko icambere cyamaze kuboneka. Turabonye amanota binjije muri transition aho Remis atsinze amanota 2 bivuye ku ma interception. Kimwe mu byo defense ya zone ifasha ni ikinyene nuko biroroha kugira ama interception hama mumaze kugira ama interception mukagira attack nyaruka nubwo Dinamo isubiye kwankesa yandi manota 2 kuri defense de zone. Ubundi bwo ntibitahuritse bariko bakina defense de zone. Yego ariko Kelvin Amaye nawe n'umunsi aragerageza kuba agarukana nivo yiwe nyuma yaho yaramaze imisi yaragize ikibazo c'imvune mu misi yeze kuri match yare bahera na ekipe y'Urunani ariko no munsi yashise na shuti zitatu ariko no munsi nizanakunze wanashaka kubera ko baba ba Maktar Gay tunabaka Mayenge biri byakunze uno mumene navuga yari gerageje ndavuga Jibe ni jimbere uno munsi ntiyabonetse cyane bose ntiyabonetse cyane kugira ngo ekipe nayo ya Dinamo kuba mene bashoboye kuba bayifasha cyane. Nibaza yuko kimwe mu byatumye bikunda urabona Dinamo ubwa mbere yari kwirareisisa amashuti ya 3 points yari kwirareisisa amashuti ya 3 points amatir de loin bariko yashobora ariko arabakundira ariko ubu bisa n'ivyahagaze muri uyu mwanya. Akaba ari Urunani nago rutanguye kuza rurinjiza amashuti yago hamwe n'ama deuxième chance menshi kuko chaque fois baswase urabona aba pivot babo yaba ujya Prosper Onyebuchi canke Sibanyoni barakurikira bakagira amarobo bamaze kugira ama putback atari make ubu iyo difference kabigarutse ku manota make cyane manota 18 bisigura ko muri carton imwe bakuyeyo amanota atari musi ya 13. Rero nibaza yuko ni match ikirimwo yose iracari yose nimba bashoboye gukuramo amanota 13 no kuvuga ngo 18 biracyashoboka urukino ruracari gose. Urakoze cyane nuvuga ko reka tubanze twinjiye mu kibuga gatoyi tubabwira ni no mukinyi nuvuga Karake dushime Karake agerageza kuba ahereza umupira ndavuga ni shoot ya Sibanyona ariko idashoboye kuba ariko recuperation no mukinyi ndavuga Kelvin Amayo ariko Arsene tuvuge tuti ino kata ya gatatu ekipe y'Urunani yaje irakura score amaze atari make tuvuge ko ekipe y'Urunani yoyo yakoze kugira ngo ishobore kuba ikura zino difference kubera ko twabonye ko karata ya mbere ya kabiri ekipe y'Urunani yagiye kuba izi nyuma ekipe ya Dinamo.
icambere nibaza ko urunani rukoze muri iyi carton ni ukwizera abakinyi batari basanzwe bizewe. Urabona yuko umukinyi nka Marike ntihagitangura kwinjira kuvaho urukino rwari rwatanguriye, ni umukinyi nka Clark ntiyacinjira, bazanye energy iri positive cyane gose, bituma umugwi w'urunani usubira usa n'ukangutse. Biraboneka yuko nk'ubu barakuyeyo asiga amanota yari 27 bakuyeyo 15, bakaba bafite na opportunité ya lancer franc. Nibaza yuko biragaragara by'ukuri yuko izi changement umumenyereza yagize zo gufata ego Elvis Hakizimana yo gushiramwo abantu batari bizewe ubwa mbere, zabaye determina, zagenze neza cyane, zamukundiye. Tuvuge uno mukinyi Dumbia uramuvuga kwiki mukinyi uvuga muri ca Senegal yabaye na MVP muri Senegal aje kubagira paniye nziza kugeza muri kano kanya. Dumbia umuvuga kwiki ndafashe equipe runani. Dumbia umuravye neza biragaragara yuko n'umukinyi anyaruka cyane gose, asimba, ari athletique kandi ari très combatif, aragwana by'ukuri mu rukino, ukabona yuko arazana iyindi energy. Nibaza ko bona Dikong n'abantu batumye urukino rwa mbere urunani rushaka kuronka, nubwo n'umunsi Dikong bitamukundiye kubw'amakosa menshi yakoze mu ntango z'urukino, ariko Dumbia n'umukinyi by'ukuri ashiramo inguvu, ashiramo ishaka, afise ishaka, ubona yuko agerageza ibishoboka byose kugira ngo umugwi we utsinde, kandi n'umukinyi afise ibyo ashobora gukora bitandukanye kugira ngo yoroshe urukino, arashuta, arapenetra, arakurikira amarobon, arasimba. Nukuri n'umukinyi mwiza cyane, nibaza yuko umuzo wiwe wabereye mwiza ku runani. Turavuga bano ba arbitre batatu, Aimable, Diaro, Nuno Munyakongo. Turavuga kwiki kuko habaye agakosa gatoyi umukinyi akarekrama ni tekinike. Iki naco kivuga kwiki hari inyungu yo waraje mu gihugu cy'u Burundi mu ntangara rya VBR saison 2024. Iki kintu ni kintu ciza cyane gose. Burya ubundi nibaza yuko abana ba arbitre bamenyereye amahiganwa mpuzamakungu, nubwo Aimable atari arbitre menshi, ubuye guhereye mu mwaka uheze asigaye atumwa ko mu ma competition international, mahiganwa mpuzamakungu. Mu mwaka uheze yaragiye, n'uyu mwaka yari yasubiyeyo mu mahiganwa y'abatarenze imyaka 16. Rero numumenyereza ariko aramenyera mu buryo bumwe n'ubundi, kandi nibaza yuko azogenda amenyera amahiganwa, ariko kandi n'abandi nibaza yuko bobo n'abantu bamaze kuvuza amahiganwa akomakomeye nka Coupe du Monde n'izindi. Rero biragaragara yuko by'ukuri bazanye ikintu ciza. Ubundi bwo ntibirekuwe muri basket yuko umukinyi agira ama contestation menshi, baba bashaka kugira ngo ivyo bintu ntibifate ikibanza. Rero nibaza yuko kimwe mu byo bazanye harimo kwereka abakinyi yuko bakereka abakinyi yuko bategerezwa kurespecta ingingo abahagarikizi bafashe, n'abamenyereza nabo nyene bakazubahiriza. Kandi by'ukuri dusubiyemwo harimo amakosa make muri arbitrage yabo, biragaragara yuko by'ukuri babimenyereye kandi bariko bavuza neza muri rusange. Urakoze cyane, novuga ko n'urukino rudasanzwe, ariko kandi Jean-Jacques Boasi yasohotse ku ruhande rwa equipe runani. Iyi score ko turabona kuri kiratuga, nta kintu gishobora kuba kibafekita kugira ngo equipe runani ishobore kwikira tsinda. Nibaza yuko icambere score y'urunani nibaza ko mwabonye yuko na kimwe mu byatumye induga harimo ko Jean-Jacques Boisi yasohotse, bagashobora kwizera Clark nawe nyene igikorwa ariko agikora neza. Sinovuga ngo Jean-Jacques Boisi niwe yariko arica urukino rw'urunani habanamba oya, ariko ico novuga coco nuko kimwe mu vyo yariko nuko amashuti atari yamukundiye. Rero kubona amashuti atari yamukundiye uyu mwanya baciye haboneka Maliki vyakundiye, baca bakinana neza na Clark. Rero nico nibaza ko ari imwe mu facteur determinant, wongeye ko na defense iri très agressive y'urunani bariko barakina muri uyu mwanya.
nibaza ko ari kimwe mu byatumye iyi skoro igabanuka ugereranije naho yari iri, kuko nibaza yuko barakuyemo skoro itari musi amanota atari musi ya 13. Muri uyu mwanya turiko turavugana ikinyuranyo n'icamanota nibaza 18 gusa, barakuyeho 13 kuko yari 27. Rero nibaza yuko ivyo birafise ico byaterereye kiboneka mu kugira ngo bagire bashobore kugaruka urunani. Umukinyi bari kurabaza mu mwanya uheze Dumbia, urabona yuko Dumbia nako dukure karagerageza kuba novuga ko bamuzanya kenewe, yabaye MVP muri Senegal kandi karagerageza kubafasha haba kuri attaque haba no muri defense. Abapani yatsinda abapani meza. Kimwe haske karata imwe birashobora ko equipe runani ishobora gutsinda canke Dynamo iraronka game yabo. Urukino tuve kuba tuvuga tuje kuri game, ndavuga free bose bafise game imwe batsima diko yatsinda. Uravye aho urukino rugeze ntushobora kubimenya neza. Uravye aho urukino ruri biragoye kumenya, bakoze cyane biragoye kumenya, ariko nibaza yuko equipe zose ziracafise amachance. Ndavye ingene umuguru nani uri kuritwara umaze gukuramwo amanota atari musi ya 15, nibaza yuko bikiri hafi cyane gose, tarashobora kumenya umuntu uza gutahukana intsinzi muri uru rukino kuko aracasigaye iminota itari musi ya 10. Urakoze cyane ka Arsene ka urabona ko urukino rudasanzwe bageze kuri karta ya kane rero nayo yanyu. Karta ya kane nayo yanyuma muri runo rukino. Birika Mayenge umupira Malik aragomba kumwaka. Birika Mayenge umupira Mamadou Diouma yacakiye Clark kwa Sebanyoni atireka penalty ngire spin move yarindi. Sebanyoni ariko yitwara neza se twaheruka kuri Blaise Mbonerane. Ijani ya movement ya Blaise Mbonerane fowe aturabira mu Bubirigi, yagiye kwiga kuri Université Catholique de Louvain nkuko yabitwiganiye mu gisata ca master. Hariya mu Bubirigi bungutse abakinyi babiri bashasha muri urumuri kwa Kazware na Baregis Gatoto na Barma, bungutse Higwa Blaise na Fowe. Nibaza yuko urunani ruriko ruratwereka urunani ruriko rutwereka urukino rwiza cyane gose. Ubona yuko by'ukuri bariko bararemonta score, mugani tubizi yuko mu minota isigaye kuko hasigaye umwanya utari munini cyane gose. Ni difference amanota 9 ni difference amanota 11 11 hakaba hasigaye iminota 6. Biragaragara ko bivyukiranije, ariko Dynamo nayo kimwe mu biyifasha nuko yari yashizeyo amanota atari make uhereye mu gice ca kabiri. Yego 22 ubundi 53 64. Yego yumvikana yuko urunani rufise 31 rufise 31 mu gihe Dynamo nayo ifise amanota 15. Yego hafi inshuro zibiri zayo Dynamo yinjije. Yego bano basifuzi Diallo muri Mali, baza muri Congo na Aimable basa n'abatidogirwa n'abafana. Hahindutse icambere na mbere nuko reka mpere kuraka ngo ikibano kirakengeretse. Namye ndavyimbira nanje ko ariko kandi ikindi naco by'ukuri nuko tutobideha, nabo nyene basanzwe ari abahagarikizi bavuza neza, kandi by'ukuri bariko bafata ingingo, biboneka yuko ingingo bariko barafata ari ingingo ziriko zirafasha imirwi yabo kugira ngo yitware neza. Uravye nta hantu na hamwe baridogerwa cyane gose ko baba bitwaye nabi, kuko ningingo mu kuzifata ntibazifata n'ubwoba cyangwa ngo bazifate gihutihuti. Arafata ingingo kandi yabanje kwihweza neza, atabwoba burimo, ataguhababuka kurimo, bagafata ingingo itekanye ituje. Urakoze cyane. Hariya ni Clark dushime urunani kwa Mohamed Dumbia yinjiye muri penetration pani wapi Mamadou Diouma biranse. Kelvin Amayo ahereje hejuru pani
ya Maktar Gay uno musi yakosoye amakosa ni make. Maktar Gay biboneka yuko ari nk'uruti rw'umugongo kuri Dinamo. Clark Dushime, Malik, shoot, Otobo, récupération, 5 minutes 40 secondes. récupération, Otobo askaduga umupira, Otobo, Maktar Gay, Otobo, faute. Minutes 30. Mamadou Diume bivugwa yuko ashobora kuba kwije amakosa ariko rindira 66 kuri 55 53 plutôt. iyo nduru mwumva ni ya Ile-de-France nako Frederic yahora akina muri SOS handball. muri kano kanya rero turabona yuko Otobo agomba teleranse irinjiye. Ni Otobo ubona ko uno musi ari tekinike cyane bwo si formation nyinshi n'amantrema kuri APR. Nibaza ko Otobo ntiyahindutse. Otobo umupira yarazi mwaka weze niwe yarakizi, gusa byari bisaba yuko asubira akagaruka mu mahiganwa agakina amahiganwa, arico nibaza cabanje kumunyuzura mu bwa mbere. Mu Rwanda taronse ikibanza. Nibaza ko ari amahitamwo y'umucoach Arsene. Ego mpira kwa Diedenga umunya Sud Sudan. Ariupo Sebanyoni wapi? Otobo Sebanyoni, Maktar Gay. Maktar Gay, Kelvin Amayo. 5 minutes à jouer. Gay nimero 11 wa Dinamo. Dinamo yambaye imambaro yera irimo n'urwatsi rubisi, urunani wambaye iz'ubururu. Amayo, feinte, shoot. Amayo arindije. Amayo yatanguye kare 3 points amukundira. Hariya ni Malik akora ikosa n'umukinyi 4 minutes 33 secondes à jouer. Gilbert Nijimbere. 53 Dinamo, 53 URUNANI. Abafana Karoli ni keshi, skoro yasuye kuduga ku ruhande rwa Dinamo. 70 Dinamo, Urunani 53, 4e carton. Match irabandanya, Buja TV ikirore cacu. Mupira usohowe n'abakinyi ba Dinamo suzwa mu kibuga. Ku ruhande rw'Urunani ni Sebanyoni, Dienga, Dikong, Dumbia na Malik bari mu kibuga. Ku ruhande rwa Dinamo urabona yuko ari Gilbert asohotse, Biri arinjiye. Gilbert ashavuye cyane ko arasohotse. Rombis, Biri, Maktar Gay, Otobo na Amayo ni bari mu kibuga ku ruhande rwa Dinamo. Imenyerizwa na Shenyo hamwe na Joris Dumutima. Mugihe Urunani imenyerizwa na Gafyisi ari kumwe na Aroni. 3 points. Rebond entre les deux. Dikong na 4 minutes 8 Otobo. secondes à jouer. Iminota 4 n'amasegonda 8 maze gukinwa. Birakomeye cyane. Mohamed Doumbia. Turabandanya n'urukino.
hariya ni Malik amanota 3 arananiwe. Romis Bujeje aracaka umupira. Bujeje biri Amayo 3 minutes 30 secondes à jouer. iminota 3 n'amasegonda 30 asigaye kugira urukino rurangire. 70 kuri 55. Shoot Maktar Geya, shoot wapi, mpira muremure kwa Malik arinjije. Malik yerekana ko agifise ikibanza muri urunani. 3 minutes 11 secondes. No mwana w'umugwi. No mwana w'umugwi. Denga Bilance 3 minutes 2 secondes à jouer. Turabandanya rero tubashikiriza zino nkino. Ni finale ya playoff ya Vitalo Basketball League. 70 ya Dinamo kuri 57 y'Urunani. Dinamo isa n'igarutse mu kibuga Arsene Furanzi. Ego nibaza yuko basubiye barapoza urukino uravye imbere y'aya manota abiri ya ntuze ya Malik binjije muri transition bari bahejeje kugira bari bahejeje kuba bari imbere amanota atari musi ya 15 kandi bari basubiye hejuru. Rero nibaza yuko baragarutse mu rukino ariko ikibazo nibaza ni mbega umwanya usigaye urakundira urunani gusura kugaruka aho hoteli y'urunani nkuko bariko barempulsa iyo changement nkuko ubona bariko barazana umugwi w'urunani. Amanota 3 ya Dikong. 2 minutes 15 secondes à jouer. Équipe ya Dinamo ese umupira Otobo arinjije. Otobo arinjije. Dikong kwa Clark, shoot panier. 72 y'Urunani kuri 63. 1 minute 50 secondes. Umunota umwe n'amasegonda 50 y'urukino. Otobo arongera uburyo akinisha mugenzi Romis Bujeje, shoot awutaye mwijuru. 1 minute 40 secondes à jouer. Umunota umwe n'amasegonda 40. Dinamo 72. Ubudasa bw'amanota 9. Clark Dumbia, shoot arananiwe. Birika Mayenge Amayo akorewe kosa na Sibanyone yasikosa usoye. 1 minute 26 secondes. Umunota umwe n'amasegonda 26. Iyi ni Buja TV iganwa ni Vitalo Basketball League finale ya playoff match igira kabiri. Intsinzi y'Urunani imwe mu kanya kumbure Dinamiro nka nayo ni intsinzi imwe ku yindi. 1 minute 20 secondes. Umunota umwe n'amasegonda 20. Ikosa ya Dikong kuri Bujoje Romis. 1 minute 15 secondes. Umunota umwe n'amasegonda 15 muri runo rukino. Agace ka kane Arsene twarabonye Waleno wa Tigers atsinda amanota 9 mu masegonda 30. Twitege ko n'Urunani rushaka kugarura ino score. Iyi score sinini ya Arsene, iyi score sinini ya nubwo hasigaye umwanya mutoyi ariko ikibazo kiza kuhaba nuko abakinyi bariko baratsinda ku ruhande rwa Urunani bose bariko barakwiza amakosa. Ndabona yuko Dikong abakinyi bose barashaka gutera 3. Clark arayinjiza, Malik arinjiza mbere no mukinyi
Dikonga arayinjiza ni batatu kuri batanu ubona ko bashobora kuba bafite amatir presi kuri 3 points. Nibaza ko na Sibanyoro no munsi yatsinze inshuti ya 3 points. Ni ibintu tutari tumenyereye ariko amanota si 1 minute 15 secondes mu munota umwe n'amasegonda 15 umwanya ni munini barashobora gukurayo difference nuko Dinamo nayo bandanye yaduza nk'ubu iyi lance franc ya Romisi bashikanye kuri difference y'amanota ashika kuri 10. Arakoze cyane gose Arsene akaba ari lance ya Bujeje mpira kwa Sebanyoni umupira usowe n'abo bakinyi mari kumwe na Arsene Bucuti Clovis Ridic Blaise Paul Rukundo Kome Uwamahoro Aimable na Miss muhinga bw'ivyuma Lennox Music Company nabo badufasha Spidernet badushigikira Febabu Clark pass Sebanyoni shoot wapi Clark atinda yagerageza Otobo Biri Romis Bujeje Amayo smash Maktar Gay 3 contre 1 amasegonda 35 Et voilà donc 2 secondes. Mohamed Doumbia. 20 secondes chrono. 20 secondes. Amayo. mirongo irindwi n'atandatu kuri 65. Machi irarangiye ni intsinzi ya Dinamo intsinzi imwe ku yindi. Urakoze cyane Arsene uvuga ko intsinzi imwe ku ruhande rwa Dinamo intsinzi imwe ku ruhande rw'Urunani game 2 isigura ko ingiro zibamaze gutsinda bose umwe wose